Aje ako kajambo twaje umuriro ako kajambo umukristo yakuri ndiko ndakumviriza umukristo kugira komera aca mu muriro aca mu murirashi ijambo ry'Imana naryo rivuga gute ngo nimwaca mu nzuzi amazi ntazobatembana niza cyane nisezerano dufise nimwaca mu muriro nimbeya z'umuriro ntizizobakorako. Musiri Champion TV. You are my champion. Reka nabaramutse nongere ndabipfurize ibihe byiza. Nongere ndabaramutse kandi again and again yo muze ngo again and again for the first time murabona ko nguma ndabazanira bishansha bimeze neza cyane. Marimizi Bashiriano Indundi, this is Musiri Champion TV nkuko bisanzwe on the real in town, the number one selector in the praise. Hama kandi nimwibagire yuko umunsi ku wundi tuba turi kumwe cyane ntimwibagire kuza muragira subscribe cyangwa se mwiyabona kugira ngo aka notification ku bantu bamaze kwishirako kugira ngo kaze karabashikira umwanya ku wundi. Ndabashimire cyane ku bantu mukunda kudukurikirana umunsi ku wundi, mutwereka ko mudukurikiranye, mwerekana by'umwihariko ko mufise urukundo kuri twebwe. Ndababwira ko ndabakunda cyane, Imana ibahezagire kandi ibagirire neza cyane. Umunsi uri hejuru nagiriwe bakwe ryo kongera guhura n'abantu bagiye batandukanye, ariko murabona ko ndi kumwe n'umwe mu ba pastor musanzwe muzwi cyane, munamenyereye bamwe muri mwebwe muri ko muraraba iki kiganiro, ndazi ko muramuzi cyane, muramumenyereye. Nuko reko meze hamamaze ndabibutse ko turi kumwe na Disala isanzwe ari kigo kijeje gufasha abantu bafite ubumuga bugiye butandukanye. Hama kandi wewe ufite ubumuga butandukanye ukaba uri everywhere in the world, cyangwa se uri mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi canke mu micungararo yaho, karibu Disala ikorera mu Cibitoke ca Bugombo i Buganda neza kugira ngo babigufashemo atakibuze. Hama kandi nzanakira umutumire, murazi ko tuba turi kumwe umunsi ku wundi. Karibu cyane papa. Murakoze cyane. Umeze neza? Ego turashima Imana. Imana iguhezagire. Amen twese. Mereye kuri Imana iguhezagire kubera iki? Babate ndakunda kumva ko abapasiteri murakunda kugakoresha cyane. Ego. Ariko kandi burya ni nibanga rikomeye cyane kuko mura numva nubundi nyene munavuga ngo icyo umuntu yatuye n'umunwa ubu catuye ari kiba ari ciza kiraba. Ijambo rirafise ubushobozi nico gituma kandi twebwe dukunze kwatura amajambo meza ku bantu kugira bashikirwe n'ibintu byiza na cyane cyane ko mugambi w'Imana ari mwiza ku mwana w'umuntu, ariko Satani niwe afise umugambi mubi ku bantu. Nico gituma twebwe abungere dukunze kwatura amajambo meza ku bantu. Murakoze cyane. Na cyane merci beaucoup. Urakoze cyane kuba batariko baradukurikirana. Uyu ni pasteur, nababwiye ko ni pasteur, ariko ni pasteur Eric Sengiyukuri, muramuzi sinya kuvuga izina giwe ataranivuga ko je sanzwe ndamuzi, mwe mutaramumenya tu, ariko nimwakurikirana ikiganiro muraza kumva byinshi mutaruze. Asanzwe arongoye ishengero ni kumutakura kwibarabara ligira gatatu inimero 54 neza na neza niho na ushobora kumusanga akorera ibikorwa vyiwe vya buri munsi. Aba kandi mukuguha ikaze kwanza kugira winjire mu kiganiro neza, ubanze udushire mu maboko y'Imana. Murakoze cyane, kadusenga Imana. Ego turagushimye uhoraho Mana yacu, turagushimye kuri Imana nziza, turagushimye ko watuzigamye mu minsi yose iheze, kandi turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza ubwo tugomba twige ijambo ryawe. Muri uyu mwanya wihesha icubahiro, ntabe ari jewe ariko mwami abe ari wewe muri jewe, na jewe ncike igikoresho cawe. Kandi mwami uwo wese azumva iri jambo, reka mpwemu yera amusange arushirize kumutahuza, kuko uri Imana nziza kandi ishoboye byose. Nuko ubagiriye neza bose, kandi ndahezagiye mwami naba wakoresheje kugira izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndagushimye ko byose bigenda neza, bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze cyane. Urakoze kudusengera. Ndabanza kukwibariza akabazo katari karekare, ariko je ndabaza kuko niko bimeze. Ijambo pasteur, iyo umuntu yumvise ngo pasteur bisigura iki ku bantu batakizi? Pasteur mu pasteur ni umwungere.
iyo tuvuze umwungere benshi barazi abungere kari abaragira akenshi bitungwa tuvuze abungere tuvuga abungere b'intama ariko umwungere w'abantu aba afise inshingano y'uburongozi uburongozi bw'abantu umupasitoro ni umurongozi w'abana b'Imana ni umurongozi w'abantu Imana yamuhaye ngo abarongore neza abazobashikane mu bwami bw'Imana ego neza cyane urakoze cyane apare yuko donc nk'ubu nk'akarorero uri pasiteri yes hejuru y'umupasiteri haba hari inde hejuru y'uwo wundi muntu haba hari inde en fait hejuru y'umupasitoro novuga nti hari ishengero en general kandi hejuru y'ishengero hari Kristo ko Kristo niwe mwungere mukuru niwe murongozi w'ishengero niwe nyene ishengero niwe nyene ishengero aho rero biratandukanye na bimwe benshi bakunze kuvuga tubona les 5 ministères amabango atanu aho tubona intumwa tukabona abavugishwa n'Imana tukabona abungere tukabona abavuga butumwa n'abigisha ayo namabango aba mwishengero ariko kandi naho benshi batabitahura ayo mabango yose nayo aba kuri même niveau nuko aho bitandukanira ntakora mu gihe kimwe nuko buri bango rifise igihe cyaryo n'uburyo bwaryo bwo gukora naho ibyo gusumbasumbana na cane n'amatitire sivyo biri important sivyo bifise ico bimaze bifise ico kimaze mbega umuntu nibango ari karakoreramo bimariye iki societe bimariye iki abo ari bitwa ko ari karafasha nico ahanini gifise ico kimaze urakoze cyane merci beaucoup hama kandi nyuma yo kutwumvisha ndazi ko hari abantu benshi batari bazi ivyo bintu benshi dukunza kumva bita jewe ndi pasteur mugabo ukavuga ngo hejuru yanje hari runaka mugabo ntibiyumvire yuko inyuma y'ivyo byose hariho umuntu kujya wakivuze sinza kugusubiriramo byo cyo bibona komenga ndikona gusubira ariko haba hariho umuntu yabahaye na burya bushobozi hama kandi uyu munsi ku munsi uri hejuru ndagomba ko tuza kuganira teme ku kintu tuza kuyaga ko kivuga ngo kuba intwari mu kwizera iki kintu kwanze yo wumvise iri jambo wowe rikwigisha iki ukiryumva gusa wumva iki hama rikwigisha iki nyumva ijambo kuba intwari mu kwizera nsha numva d'abord ko harimo amajambo abiri akomeye ijambo rya mbere ni ukuba intwari ijambo rindi rigira kabiri ni ukwizera none iyo numvise ijambo ngo kuba intwari nca ntahura irindi jambo yuko nta ntwari baho itagwanya niko bimeze birasaba kugwana hama apari yo kugwana ugatsinda hama nyuma yo gutsinda iyo ntambara uri kuragwana ukaronka insinzi uronse insinzi ucika intwari rero nta muntu ashobora kwihaya ngo ni intwari atari yashika atari yaheza urugamba rero umuntu aba intwari yo kwizera na cane yahejeje urugamba ariko turi mu isi turabizi ko dufashe igihe mu ntambara turi mu isi dufashe igihe mu ntambara dufashe igihe mu ntambara rero nukuraba iyo ntambara ndayitsinda canke iratsinda urakombata kugira ngo utsinde iyo ntambara na cane bisiwe ko n'amajambo abiri harimo ijambo intwari hakabamwo no kwizera kwizera rero naryo ni n'indi jambo rikomeye kwizera kumatanye no kwemera icyo wewe wemeye mu kanya niho hahandi bariko
urambaza uti none murakunze kwatura amajambo meza ni akantu wambajije amfete bimatanye n'ukwizera kuko ico wizera kikubera uko nyene ariko ico utizera canke ico utemera ntigikunda kuri wewe ntigikunda kuri wewe ariko kimwe wumva ko ushoboye uranagikora mugabo hamwe wo kumva ko ugiye gukora ikintu udashoboye naho umuntu yo shiramwe ingufu zimeze gute sinabizi mugabo byogorana ko icyo kintu gishobora ko wewe deja wamaze kwiyumvira kutagishoboye amfete ukwizera kumatanye nuko ikintu kitaraba kitari bwabe wewe uba wumva ko kiriho canke uba wumva ko gishoboka ukaba ushobora no kugira application kugira icyo ukoze ku bw'icyo kintu kugira gishobore kwa parese gishobore kubaho ukwizera rero kumva ko nukwemera ikintu utarabona kitarabaho ukemera ko gishoboka kandi ukaba wogira icyo ukoze kugira kibeho na cyane cyane dufatiye kuri kinyene intwari ndetse no kwizera ni ibintu bibiri mbega turashobora kubifatanya no kuba donc umukristo nyakuri yes koko birashobora guhura nimba bishobora guhura akaruriro Yesu yavuze gute Yesu yaravuze ariko arasezera kubigishwa biwe abasengera aravuga ngo data ubazigamire mu isi mugabo sabisi ubazigamire mu isi ariko sabisi duhejeje kuba abana b'Imana bari mu isi mugabo atarabisi haza kubiki haza kubaho la contrepartie la contrepartie biciye biba nka kote zibiri izo kote zibiri ziza kuba umenga ni kote zihanganye abazigamiwe mu isi atarabisi uwumvise abazigamiwe mu isi atarabisi cyabumva ko hariho n'abandi bari mu isi arabisi wewe ca wiyumvira wewe uriko wiyumvira kuri iwanyu hakaba hari ubundi muntu bakuzanye ko uri kumva ucubona kumenga uwo muntu ntago mwomerana neza biragoye ko mumerana neza rero babandi bisi bategerezwa guhama abatarabisi nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara Yesu ubwiwe yavuze neza aravuga ngo nibabahama muzomenye ko arije babanje guhama nibabanka muzomenye ko arije babanje kwanyira ikiba kuko tutarabisi bazobanka bazobagirira nabi uri kumviriza kuko tutari abisi abo nabo ni bande bazobikora abisi kuko ntaho muhuriye aho rero niho haza kuvamwe ya ntambara twavuga izoza kukugira intwari canke se wananiwe ko iyo urwanya intambara habamo umwo kuronka intsinzi canke gutsindwa utsinze uri intwari utsinzwe urananiwe nyene ni hatari sana niko bimeze ama rero reka twigarukire kuri kakano kuba intwari no mu kwizera kuba intwari mu kwizera canke kuba intwari yo kwizera canke se yo kwizera byose ni bimwe ego tugaruke muri aka kantu kugira ngo mbanze ndaguhe umwanya ukwiye ugira ico batahuza donc kuko abantu bakunda kwemera bemeje usinzi ko baze kubibona umuntu yemera yemeje afite apana kwemezwa kuko umuntu nka jewe umuntu ngondi wese siwe yemeza abantu na cane ariko mpemu yera na cane niwe numva ko afise ubushobozi bwo gutahuza no kwemeza umuntu gusumba uko jewe no mwemeza na cane si ndiko ndigisha simba mfise intumbero yo kwemeza abantu ariko mfise intumbero yo kubereka umuco gutahuza abantu kubigisha kubiza ibinabiriya kujenama ibinabiriya guhanurana ariko apana kubemeza kwemeza umuntu birashobora kuba mu nzira zibiri ntago turi muri bya bindi byo kuvuga ngo nka kwa kundi usanga umuntu agenda yiga amashango nabemeje no ahubwo kwereka umuntu ko icyo ufise urumva icyo ufise ushobora kucemanga ukacemeza donc ukemangira umuntu
kamubwira ati ko kico mvise ndanacemanga. Aha. Twagiye tubona intumwa nyinshi zagiye sinzi abasore babiri nimbarinde nande nigeze kumva bahagaze magabo baravuga ati twebwe ntidusenga igishushanyo. Ni batatu ni Saduraka Meshake na Abednego. Trebye urakoze cyane. Siwe ko abo baremeje abantu ko kico bizeye muri bo. Muri iyo sanse. Ni muri iyo sanse ndayitahura ari nziza. En fait iyo dukunze gukoresha terme gushingira intahe. Bashingiye intahe ukwizera kwabo kuko abo tubafata nka bamwe mu burorero bukomeye bwo kwizera. Rero n'abantu bashoboye kuba intwari zo kwizera. Rero bakoze igikorwa gikomeye mu gushingira intahe ukwizera. Uko gushingira intahe ukwizera ego kuza kwemeza abantu ariko urumva ko hariho action we wakoze ariko iyindi action ni Imana iza kuyikora. Reka ndakwereke nko kuri ako kantu kontu Imana ari ibikora. Baravuze ngo naho byogenda gute naho iyo Mana itodukiza twebwe ntitwemera gusenga ikigirwamana ntituzosenga iyindi Mana atari Imana yo mwijuru. Kumviriza bategeka ko babata mwitanure ryakumuriro babatokombeze ewe barenyegeza ibiheta ngabondwi indwi byose s'il vous plaît. Umucanwa uba mwinshi cyane babatayemwo. Urazi ikintu cyabaye igikorwa bo bari bafise cyo gushingira intahe Imana cyo kugaragaza ukwizera kwabo cyari igikorwa iki kimwe gusa kwemera canke se kudaheba canke kutava ku cyo biyemeje kudahemuka kuba inyankamugayo bakereka abandi iti twebwe ico twemeye bakemera bati no mu rupfu turemera kujayo neza cyane. Icyo rero nicyo kintu gikomeye bo bakoze. Barerekwa itanure ry'umuriro ririko rirakumurira. Barenyegeza iyo ngabondwi bariko bararaba baraba ukuntu bagiye guturirwa bagiye kwinjizwa muri uwo muriro. Baremera kwinjira mu muriro hako bakora ibitandukanye n'ibyo bemeye. Me raba gatoya ngo baravye umwami aravye ngo agiye kubona bariko baratemberamo kandi ababona ari bangahe babandi nyene abana ni bane abaza abantu ati none burya twashize abantu bangahe tibari batatu atariko jembo nabantu bane bimeze gute ati kandi ndabona wa kane umenga arasa n'umwagazi w'intama w'Imana arasa n'umwana w'intama w'Imana ugira kane imagine igikorwa cy'Imana gica cy'intervene niho hahandi ngo tera intambwe imwe nzotera 99 amfete twe intambwe dutegerezwa gutera daboro ikenewe ni imwe izindi Imana irazitera ikadusanga neza cyane. Niho twisanga turi mu buntu bw'Imana mu kugirirwa neza n'Imana ko twarabo gupfa rubi kubw'ibyaha byacu ariko wemeye ugatera intambwe imwe gusa yo kwizera ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ukatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe urakira. Imana igira gute izindi ntambwe irazitera irakonfirima. Uri kumviriza iyo ntambwe daboro niyo ntambwe ya mbere kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uri kumviriza uruma hari igikorwa wewe ukora hari n'igikorwa Imana iza gukora aricyo cyagiye hamwe nakubwira nti igikorwa mpemu yera akora niwe aza kwemeza abantu usumba uko jewe no bemeza. Urumva wewe wateye intambwe Imana iteye 99. Saduraka Meshake na Abednego bateye intambwe yo kudahemuka bemera gutabwa mu itanure ry'umuriro. Yesu Kristo aza kuba ari kumwe nabo muri iryo tanure. Na cyane cyane rero gukora ku Imana igihe bategeka ngo basohoke hasohotse bangahe basohoke Shadrake Meshake na Abednego muri rya tanure ry'umuriro barimwo batariyemwe ari batatu barimwo barambye basanga ni bane bari kumwe
n'umwana w'Imana. Uri kumviriza? Babwiye basohokeyo, basohotse yari batatu kandi wewe yabonye bane. Yaravuze ati je ndiko ndabona amfete Imana iturindiririye he muyandi majambo Imana ikurindiriye hahandi wemeye kuyemanga, wemeye gushingira intaha Imana, hahandi wemeye guheba we vyawe, wemangiye ukwizera kwawe, wanse kuba umuhemu ukemera kuba inyanka mugayo. Kumviriza aho Imana ireintervene. Uri kumviriza? Niho tubona ugukora kw'Imana. Niho tuza kubona rero gushingira intaye kwa kwizera kwawe. Niho tuza kubona ubuhizi bwo kwizera. Niho dushobora kubanga umuntu ngo uyu ni umuhizi mu kwizera. Eko. Niho donc bisigura ko kuba intwari no kuba umuhizi. Yes. Abantu babitahure neza. Biragusaba kuba umuhizi. No kuba umuhizi. Ukemanga koko. Ukanizera. Kuko burya ntushobora kuba umuhizi utizeye ati jewe ibyo ngiye gukora biraba. Amfete udafise ukwizera muri wewe, udafise ukwizera ntubukibaye umuhizi. Neza cyane. Kuko ucugira ubwoba. Ubwoba nabwo ni bombe ikomeye ya Satani. Uzigaravuga ni bombe ikomeye Satani atera abantu. Wafashwe n'ubwoba. Ibindi byose birabipfuye. Na cyane. Urakoze cyane. Mbo nagomba imbere yuko nza guhava ndakurekura kugira ngo duze gusezerana ugira akajambo ushobora kubwira abantu bari bagukurikiye. Rega twayaze byinshi ariko ntitwasomye ijambo ry'Imana. Nako karimo nyine. Aranimvira ko tosoma ijambo ry'Imana. Ibyo navyo birimo ni bo. Ibyo bari byiza kugira abantu barushirize gutahura kubera aho abantu bari bazokenera, umwe wese arashobora gukenera umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Mbe ibi byo bavuga biva hehe, biri hehe? Ariko reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu Baheburayo ikigabane c'11 dutangure ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, hama dusimbe tuje kuri 32 kubandanya. Na cyane munyemereye twosoma. Ego gira ko nta kibazo ni Abaheburayo 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri hava ngo ukwizera n'ukumenya rwose ibyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufisire, nuko bari bagufise. Imana ishimwe cyane. Amen. Kimwe twari ko turavuga, urumvise d'abord definition y'ukwizera. Kimwe naho namye ndakubarira, ukwizera nukumenya rwose, kwemanga, kwemera, kubasire ikintu atagukekeranya kitaraba ukemera ko kizoba, na cyane ukabona yuko kizoba. Rero aha urabona ko kuri uyu murongo wa mbere habidondora neza. Uyu murongo wa kabiri naho ngo icyatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise, na cyane abo nabo iyo ubandanije hepfo gatoya ubona ko aribo babaye abahizi mu kwizera. Donc n'uyu munsi turabemera kubera iki? Kubera barabaye abahizi. Mu kanya wowe wambariye barya basore batatu, Sadraka, Meshake na Abednego. Ukumviriza igitumye ubaza nuko babaye abahizi mu kwizera. Yabajya baravumye ntawe baragutahuye. Nico natwebwe dusaba, natwe dutegerezwa kuba uko nyene. Iyo turavye nk'uyu murongo wa 32 tukabandanya gatoyi, ngo mvuge iki kindi ki, kuko igihe condengana ndondoye ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abavugishwa n'Imana canke abavugishwa n'Imana, baheshejwe n'ukwizera gutsinda abami no gukora ibigororotse
no kuronka ibyasezeranywe baheshejwe n'ukwizera gutsinda abami no gukora ibigororotse no kuronka ibyasezeranywe no kuziba iminwa y'intambwe no kuzimya ubukare bw'umuriro no gukira ubugi bw'inkota no guhindurwa mu ntege nke ngo zicike inkomezi no kuba gahebuza mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bagaruriwe abo babuze bazutse, abandi bicishwa amahiri ntibemera gucungurwa kugira ngo baze bahabwe ukuzuka kurushiriza kuba kwiza. Abandi bageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibimoko, mbere bashigwa mu ngoyi no mu mabohero, bicishijwe amabuye, bakerewemwo kubiri, barageragejwe, bicishijwe inkota, bayerera bambaye insato z'intama n'iz'impene, bari baburaniwe, bababazwa, bagirirwa nabi, isi ntiyari babereye ko boyibamwo. Bayerera mu bugaragwa no mu bisozi no mu masenga no mu byobo. Ni hatari ariko akantu aya majambo arabigaragaza, ugerageje kumviriza amajambo arabigaragaza. Urumva raba aba bantu bemeye imibabaro nk'iyi kubwo gusa kugira boye guhemuka. Ati jewe kuko nemeye nkumamfa mfumamfa urupfu tampi urupfu rwagashinyaguro ahubwo gwari n'ugwagashinyaguro ruke. Uri kumviriza baremera barabazwa ariko umviriza neza ngo ngo abandi bageragereshwa gushinyagurirwa. Nibangaho bokwemera gushinyagurirwa ni baki ni baki ngo no gukubitwa ibimoko. Bangaho wo kubita abantu moko bangabi umuntu mukubita ibimoko binga yo kugira abe yamaze kwihakana iyo mana ati jewe ndabihevye ngo bashirwa ku ngoyi no mu mabohero. Ubu ni bangahe bokwemera kujya mu mabohero kubw'izina ry'Imana? Ntibibaho basa n'ubu baze kuri eglise bavuga ati kunu ndazi ko bavuga nti jewe nitwa Eric wapinza guhanwa mu banyuma nitwa Zefere. Ubu biragoye, hari ingorane ishengero muri iki gihe. Akanovera k'ishengero ni ikintu kigoye cyane kuko agakiza ko muri iyi minsi umenga karatitutse gusa, karatitutse ko ukwizera kw'abantu ntikugihamye nk'uko twakubona, nk'uko tukubona muri Bible, nk'uko kwategerezwa kuba kuri. Ariko aba bantu bihanganiye byose, bihanganiriye imibabaro, bicishijwe amabuye, abandi ngo bakerewemwo kubiri, ngo barageragejwe, abandi bicishijwe inkota, abandi ngo babambika insato, bamwe bakabambika insato ngo z'intama, abandi z'impene, babagirira amabi menshi, abandi ngo bicishijwe inkota. Mana we byari bibabaje, ngo bari baburaniwe, bababazwa, bagirirwa nabi. Ngaho mbwira uko kuburanirwa, kubabazwa, kugirirwa nabi muri iki gihe. Umukobwa babaye gatoyi arasambuye urugo, aca yirukanka kurondera nagira akantu abura, aca yiruka kurondera ukamuha yemere atakaze agakiza. Uri kumviriza urugo ruca rusambura, abandi ubwizigirwa barabuta, ibikorwa bakabita. Urumva nagatangaza ibintu tubona muri iki gihe. Uri kumviriza abizigirwa, abantu bahagararira ukwizera bakakugumako, bakaba bahizi, abo bantu bemera kubabara, ni ibintu bitangaje. Biragoye, ariko ari ahantu nabonye avuga ijambo rikomeye ngisi umurongo wa 38 umviriza ngisi
ntiyari ibabereye ko bayibamo. ariko rimwe na rimwe amajambo y'Imana arasize. Nakubwiye gute kare nakubariye ni kubera Roma n'isi ntidukunda. Abisi nabo ntibashobora gukunda utaruwize. Sha niyo mpamvu abantu batankunda. Noneho aha nabo ngwisi ntiyari ibabereye ko bayibamo. Umva rero imibabaro isi yari kirabatera. None bo iyumvire bari babereye kuba mwisi. Wapi batarabisi kandi turi hehe kwisi tuzigamiwe kwisi ariko ntiturabizi. Reza cyane rero no probleme abantu benshi bakiriye agakiza katariko no bandi bakiriye agakiza ka pirate. Babwiwe ubutumwa butari bwo. Babwiwe yuko bashitse mu Mana byose biheze, imibabaro yose iheze, ari amahoro, ari umunezero. Ariko ntibabwiwe yuko bazuhamwa. Ntibabwirwa yuko bizosabwa yuko bemanga Kristo kandi ko nibamwemanga kandi bivuye mu mutima kandi bivuye ibwina mu mutima kandi ko nibamwemanga azobabera nawe azobazigama ariko kandi ko bazokubitwa bazotukwa bazokwankwa bazogirirwa nabi urukumva raba aba rero baravyihanganiye. Cyo gituma n'uyu munsi tukigira gute tubibuka tubemera ijuru ryabashingira intahe. Mbega we ijuru ryo gushingira intahe kuri uyu munsi cyane jewe ryo nshingira intahe uri kumviriza no kwiyemera kandi umwe wese nguba wemanze umwe wese niwe yiyizi kameme ryo nshingira intahe umwe wese niwe yiyizi sivyo. Rero icyo tugomba niki nifuza ko ijuru ryo nshingira intahe. Nifuza ko ijuru ryo gushingira intahe. Nifuza ko na wa wundi ari uwo ndongoye ari urongowe n'uyundi uwo wese iyo shingirwa intahe n'Imana ijuru ryo mushingira intahe hama kuri wa munsi twese tukazisanga turi mu bwami bw'Imana. Ariko rero amarushwa n'ingorane duhura nazo muri ubu buzima benshi bituma bidakunda yuko babandanya ngo babahizi mu kwizera. Dusabwa kugumya ukwizera, kugumya icyo twahawe hatagira ukitwaka. Mbe ninde agomba kukitwaka? Shetani. Cyane abantu batadukunze kubera ko tutarabi. Ijambo ry'Imana rivuga gute? Muri Yohana 10 kigabane c'10 umurongo waho w'10 havuga gute? Ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba ukwica no gutikiza. Neza cyane irega nivyo igisuma ntikizanwa n'ikindi arakwiba igisuma ase kuneza akakwiba kuneza akwiba kunabi byase arakwica byase atuma turira. Umviriza ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba kwica no gutikiza. Neza cyane nindaza kutwiba Satani aragomba kutwiba ubugingo. Kumva nicyo gituma duhura n'ibitugerageza duhura n'aya marushwa. Rero ntushobora kuvuga ngo wizeye Imana, ntushobora kuvuga ngo uri umukristo wavure, ntushobora kuvuga ngo uri umuhizi utagwanya. Neza cyane ibyo ucamwo nibyo bizokwerekana uwo uriwe. Reka ndakubarira ikintu kimwe. Inzahabu itaraca mu muriro yibona ukamenga ni ibintu bisanzwe sesemba woyirengana yego woyirengana. Ndamaze kubona casterite amabuye ya casterite n'amabuye y'igiciro akomeye cyane gose cyane. Ariko mbibona rya mbere ubona umenga ari ibintu bisanzwe nawe umenga n'amabuye asanzwe nk'ayandi tubona agomba kwirabura ariko shaba yirabura kamenga ni ibintu utaco bimaze. Bakubwiye attention moshere kuri aka ka me riciye mu mucanwa riciye mu muriro riza ryacitse ibuye ry'agaciro mu frere cyane gose. Uratubona umenga n'utuntu dutoyi tungana uku kumbe harimo amamiliyoni. Neza cyane twaciye hehe ako kajambo
twace umuriro ako kajambo umukristo yakuri ndiko ndakumviriza umukristo kugira komera aca mu muriro ace mu muriro ashe ijambo ry'Imana naryo rivuga gute ngo nimwaca mu nzuzi amazi ntazobatembana niza cyane n'isezerano dufise nimwaca mu muriro n'imbeya z'umuriro ntizizobakorako ako kantu kuko nzobana namwe iryo ni isezerano dufise ariko rero benshi iyo habavye isezerano ririko riraza abenshi iyo habavye wo kubesha ibintu navyo nari niteze iyo habavye baraheba